leta yari kubigikora ariko leta ninde leta ni wewe leta ni jewe ni twebwe twese urumva so nitwe twaciyumviriye urumva kuko petetre yuko abari hejuru bafise ibindi byinshi bibagoye kandi nibaza yuko nabo bari kuba fier yo kuvuga yuko haje abantu bagize ikintu cyitwa Festival de l'Indépendance ofite n'umunsi wo kwigina insinzi ukwikukira ku Burundi. Ndafise igihe nari muri Italy naragiye kunywa genda kunda kunywa ngabo abantu nibazi impamvu nkunda kunywa cyangwa kuja mu kabare simba ngiye kunywa juste kuko ni muhira ndashobora kunywa harakantu mba ngiye kuraba hari aba artiste bari ngaha baronka ibiraka kubw'izina ryanje hari abantu baba bambaza ati naka twomushiramwo naka nkavuga ego ni benshi cyane benshi cyane ni buraye hari abamajije ati be Fizzo ubona twozanana nkuko wavuze hari benshi batinya yuko bahava bagumayo twebwe icyo twisunga cyane ni talent kwanza sivyo ni talent hama ikindi naco ni discipline kuko jewe naho ngeze ubu ni kubera discipline rimwe nabe baravuga Fizzo nimboregwa nuko atamuntu numwe abayanguriye inzoga sivyo ariko iyo hageze akazi haba hari discipline abaririmvyi benshi nga nimba mubona badatera imbere ni kubera discipline hari abakobwa bamaze kuza hari tureke no kuza nigiye dutangura gukrea BantuBwoy hari abo twari twamaze kwiyumvira ikigo cha BantuBwoy ibi ni biro bishasha twemukiyemwo uno munsi tukaba twadesize gutanga conférence de presse ijanye na cyane Festival de l'Indépendance turiko turategura izoba itariki 1, 2, 3 Rumonge Cibitoke na Bujumbura edition igira kabiri umva no munsi twashatse ubwa mbere twakire CEO wacu ko yagarutse no munsi hama tugire icyo tubashikiriza namwe mwongere nimba ari ibibazo mufise mubibaze tubishure nibaze yuko twotangura ubu murakoze bashaka duhe karibu CEO wacu abanza baramutse gira icyo babwiye ndagize yambo nkuko mubibona twahishikiye nkabashaka kubashimira ukuntu mwaje kuko ndibaza yuko benshi baba bafite ibibazo ndetse hari n'abandi bibaje yuko ashobora kuza kuko narifatiriwe n'ibikorwa mugabo Festival de l'Indépendance atamugana hari urumva niyo bari festival urumva so ngira abantu benshi ndazi ko bari bafise amakenga menshi mugabo ndi hano ndabashimiye kubona mwaje hano mwigoye mukaza kandi ndazi yuko ibintu biza kugenda neza ndazi ko mufise ibibazo byinshi ibyo dushobora kwishura turaza kubyishura mugabo cyane nkaba nshaka yuko tuza kuganira ku byerekeye festival cyane mugabo nibiza kubuza yuko mubaza n'utundi tubazo mugabo cyane nabasaba yuko tubaza ibintu byerekeye festival murakoze cyane tugira amahoro nitwa Beni serukira ikinyamakuru canje Step Media 257 welcome kandi mutama mu gihugu cyawe cy'amavukiro kandi nkeza kandi na BantuBwoy ku cyumviro ciza mu kudukorera festival nziza nk'iyabaye mwaka uheze Festival de l'Indépendance. Je voulais kubaza ati mbega ubutandukanye buhari tuzobona muri festival itandukanye n'iyo mwaka uheze n'ubwaye ibihe bishasha tugiye kubona bishaze kuyisunga mu vyerekeye ukuntu bizoba biteguwe no mu vyerekeye abaririmbyi bazo performinga murakoze. Naundi
ko turashaka tubandanyirize ibibazo nyene nimba hari uwundi canke je sais pas. Bagabo mama yangu hatinye bagabo. Festival de l'indépendance mu bisanzwe nkuko twabivuze kuri edition ya mbere ni igikorwa twateguye kugira dushobore guhimbaza independence y'igihugu cacu. Mu bisanzwe si ibintu tumenyereye, turagenda tukadefira hama tugataha, ariko independence mu bisanzwe ni ikintu gikomeye cyane. Mu bindi bihugu hari n'abamara indwi yose bariko bararyoherwa. Turavuga tuti kuki natwe mu Burundi ico gikorwa kitokogwa. Nico gituma twadesize gukora iyo Festival de l'Indépendance. Ngarutse kuri ico kibazo, la différence ihari mwarayibonye. Edition ya mbere twakoreye Bujumbura gusa, edition ya kabiri naho tsokorera Rumonge, Cibitoke na Bujumbura kandi pour clôturer. Mu bisanzwe igituma twadesize gukora muri zo ntara zibiri, bon c'est pour la gestion, d'abord ni pour gestion pratique. Mu bisanzwe festival yacu ni imara iminsi 3, donc ari uyu mwaka ukurikira azaba ari iminsi 3 nyene. Urumva ntitwokora mu minsi 3 mu ntara 10 canke 18 ntivyokunda. Uko umwaka ukurikira tuzotora izindi ntara, umwaka ukurikira dutora izindi ntara. Ikindi naco nuko mu bisanzwe twege muri BantuBwoy iyo dukoze igiteramo icyo ari cyo cyose ngira maramaze kubibona, ntidukunda cyane gushira imbere abartiste basanzwe bazwi canke bamaze kwandikisha amateka ngaha mu Burundi. Tuba dushaka gushira imbere abantu batigera bahamagagwa mu biteramo kandi tuzi yuko bafise impano. Turavuga tuti reka ko twe dusanzwe dufise novuga audience nini, reka tuyisangiza abandi, ushoboye kuyikoresha neza arayikoresha neza. Muga ntituvuga tuti reka twigungire ko tubikore twe twenyene, tukavuga tuti abadashobora kuronka ibiraka canke abadashobora kuja ku yandi ma stage, reka natwe duprofite tubaha ico kibanza nabo bagikorereko, peut-être bazotwibuka natwe un jour. Mugabo tuvuge tuti igihugu turazi yuko gitunze impano nyinshi ngahi iwacu, turaprofita tukabashira imbere abantu bakabona. Ushoboye kuba ukorana nawe agakorana nawe, ushoboye kugira ica interera natanze nabo ba artiste bandi akagikora. Kandi twarayibonye mu biteramo byinshi tumaze gukora, hari haba artiste benshi à travers ivyo biteramo twe dukora bashoboye kuronka imfashanyo, bashoboye gutera imbere uko barashoboye gutwegera. Niba ico twashoboye gukora nabo turagikora. Iyo niyo novuga différence nini iri entre edition ya mbere ni edition ya kabiri. Donc bose bashikirwe, tugenda buke mugabo bose bazoshigirwa gushobora kuronka stage ikwiriye. Urakoze, sinzi ko si afise ico yo kongera ko kuri ico kibazo cya mbere. Je nibaza ko ibibazo byose wavyishuye, sinorinda kurindira ko kuko nkuko yabivuze, en tout cas je ndazi aho navuye, ndazi aho naciye, ndafise experience niniya, sinokwama ndabisubiramwo. En tout cas abazi histoire mpora ndabivuga iminsi yose. Jewe kera naririra juste kuronka stage, kuko naririra kuronka stage kuko nari nzi yuko hari abantu nk'igihumbi canke abantu 100, nkaronka juste stage bakamaza stage juste y'iminota 3, mba nzi yuko hari ikintu ndahakura. Ico kintu ni ndazi ko ngiye guperforminga kuri stage mu bantu 100, ndazi ko cyo kuganya nk'abantu 2 b'abafana. Urumva kuko murazi mu Burundi kuntu bigenda, kuko nibaza yuko naho dukora gute aho turi nitwokwanga nitworeka gushima, mugabo turavye n'ivyo dukora turi kuba turi hejuru cyane. Urumva mugabo nitwocika intege. Ni muri ya ntumbero yo gucira abandi nzira mugasangira stage imwe, kuko ndazi yuko abaje kuraba Farias canke baje kuraba abana kabo baba bari ngaho bashobora kudekuvana n'abandi ba artiste batari bazi. Urumva ni muri ya ntumbero yo kwerekana yuko dufite talent, kuko kenshi murazi yuko surtout ama radio
yo ngaha murabizi sindinda kubisubiramwo kandi nzokwama ndabivuga nibaha chance kenshi abaririmvyi baba bafise amatala ivyo birazwi cyane. So mu gihe rero twe twavuze ati nimba dufise iyo chance yo kuorganize ikintu kuki tutohamagara abo artiste batabaha umwanya wo kwiyerekana wo kwerekana amatala ofite intumbero ni ego. Kibazo cya kabiri cyari les artistes choisis sibo bari muri bon ivyo ni bisanzwe kuko ntiwo kwamana nabajya nyene nkuko nabivuze ni mu ntumbero yo kurikana abantu baje kuraba muri yo festival babone yuko hari n'abandi kuko hajya kenshi nshobora kumenya yuko hoba hari manager canke hoba hari umuntu yashimishijwe n'umuririmbyi kanaka akavuga ati ujya muririmbyi arafise talent reka je ndamufasha urumva. So nitwokwama tushiramo babandi nyene babandi yohava namwe bibaduhira urumva. So niyo mpamvu twavuze yuko tuzora dushanje imisi yose kuko ndazi yuko hari impano nyinshi ngaha mu Burundi ziruzuye vraiment nuko benshi mwebwe mutazirondera kuko je nibuka kera benshi abajournaliste baragenda mu studio bakabaza abartiste bashasha ibintu nk'ivyo urumva ngo nta petete ko novoye ko atamwanya muba mubafitiye mugabo jewe twavuze ati Festival de l'Independance mukwerekana setu amatala mashasha urumva ego nabajya bakuru ni juste accompagnement mugabo intumbere yacu mukwerekana bajya abantu badahabwa iyo chance yo kuvuzwa canke badahabwa iyo chance yuko babasaba umwigeme kugira ngo yinjire mu muryango wanyu BantuBwoy. Urakoze cyane kuri ico kibazo urakoze cyane. Twebwe ico twisunga cyane ni talent kwanza sivyo ni talent hama ikindi naco ni discipline kuko jewe naho ngeze ubu ni kubera discipline. Rimwe nabe baravuga Fizzo n'imboregwa nuko atamuntu numwe abayanguriye inzoga sivyo ariko iyo hageze akazi haba hari discipline. Abaririmvyi benshi ngaha nimba mubona badatera imbere ni kubera discipline. Hari abakobwa bamaze kuza tureke no kuza nigiye dutangura gukrea BantuBwoy hari abo twari twamaze kwiyumvira urumva ariko abo bantu abo bigeme nuko bananiranye urumva twe twisunga surtout ufise talent urashobora kuba ufise talent mugabo udafise discipline iyo talent yawe ntacyo ishobora kumarira nta na kimwe ishobora kumarira. So nimba twararavye Sharine nuko so kuvuga yuko ngo ari we gusakora benshi barakora niyo nsubira hahandi kubura discipline. Umva mu muzi kose ubuze discipline nta kigenda na woba uri umuganga batangura gutripota abantu baje bavure baca bakwirukana akazi kaca gahera urumva utanga ibintu by'amasantima akazi kaca gahera kaca karangira bwaho aho nyene. So nimba twatoranije nuze nuko twabanze turamwiga arafise ishaka nkuko navuze n'abandi barafise ishaka mugabo ikintu nyamukuru discipline. Hari abaririmbyi kazi beza cyane beza mugabo batazi ivyo bashaka bo bazi juste kuririmba ari kuririmba batabifata nk'umwuga urumva badafise vision. Mu gihe cyose mu buzima bwose uko urakora ikintu udafise aho ushaka kugera udafise intumbero nta naho ushobora gushika ego. Hari ikindi kibazo ego ko ico cyanyuma kuba washatse kuvuga ko hazoba hari difference y'ivyo byabaye ubwa mbere canke kuko hazoba hari abandi ba artiste bavuye hanze canke iki. D'abord nibaza yuko izina Festival de l'Independance ni navuga yuko ari n'ikintu cerekeye Burundi nukwigina ku Burundi kukwikura ku Burundi. So nibaza yuko twoshira imbere kwanza abi wacu kuko nkuko twabivuze yuko dufise amatala menshi abantu baba batazi ndazi nawe singa yuko hari urazi yuko hari amatala menshi ari ngaha mu Burundi mugabo bataronka
aho berekanye hajya amatara yabo urabizi neza. So bishitse naho tukazana umuntu wo hanze yoba ari surprise, ariko ntitwomushira imbere cyane nk'uko twoshira abi wacu d'abord. Kirashoboka kandi cyane gose, kandi kiranashoboka ivyo uko aravuga kiranashoboka, mugabo yoba surprise. Ego mugabo kintu nyamukuru twagize ati Festival de l'Independance nuko situ nka jewe ndazi urazi aho navuye, urazi aho naciye, urazi amakuba naciyemwo, urazi yuko hari abaririmbyi benshi bari ngaha genda bumviriza, ariyo n'igihe duhura nabo nkumviriza canke bakandungikira indirimbo zabo urumva, mugabo ntibaronke yajya amahigwe yuko babacisha no ku radio canke abantu babiyumvira. So muri intumbero no kuvuga yuko peut-être yuko na wewe nk'umujournaliste urashaka kuza muri yo festival ukacubona bumbe hari abaririmbyi hari ujya mbe ninde ukacuba interest ukavuga ati peti wonzanira indirimbo ziwawe nkaza ndazivuza ukamugira ya promotion ngo biciye he buciye muri Festival de l'Independance. Sizi ko icyo kibazo nabona cishe neza. Icya kabiri icya mbere okisho icambere twari twacishuye mu bisanzwe ukiravye globalement gisa n'icya kabiri. Umutwe wa festival kugira tuyikore iyo Festival de l'Independance no kwigina independence y'u Burundi de 1, ça c'est la base dufatirako. Rero turiko turigina independence y'u Burundi itwoyigina amatana dufise mu Burundi tubanza kuyabiga, tuyigina tuyashira hejuru yatwerekane ubwo bwene gihugu dufise, donc tana nizi wacu nizo mu Burundi. Kiri mu catumye kenshi uzokwa mubonamwo harimo abatiste b'abarundi nkuko bivuze, irashobora kuba ari surprise, mugabo la base n'abatiste b'abarundi. Ni naco kizotuma ikura igashinga imizi. Burya iyo ufise munzi wawe ufise umurima inyuma y'urugo, uramenya ugene uvomera, uramenya ugene ubagara, uramenya ugene wimbura, ukamenya ugene ubandanya ukorera uwo murima wawe kugira ugumuronka umwimbu mwinshi. Rero ugiye kugura ivyo ku isoko hanze sico kimwe na bijya wimbura, kubera bijya ni wowe uvyitunganyiriza kandi ukamenya igihe ico cyose utegeza kubikorera. Ni nako natwe dukora, nuko nyene tubanze tubagara ivyo dufise ngaha, tubikorera umurima wacu ni mu Burundi, tuwuteze imbere, tuwukuze, turonke ivyamwa. Ni nako festival izogendera duga kuri 3e edition, muzosanga ari ibindi birengeje. Ubu twavuye ku ntara imwe tugeze kuri 3, pourquoi ko ubu dusigaye dufise intara 5 tazoja mu kuri edition ya 3. Tutera tuje imbere mugabo twisungiki la base u Burundi. Merci. Wabajije yuko Sherin nuko mumuzi aririmba amakahoke, kazobandanya akora amakahoke cyane. Twebwe muri BantuBwoy simbohe nituboha umuntu, ikintu batazi nituboha umuntu, ahubwo turareka umuntu akisanzura, mugabo yisanzura mu buhe buryo. Niyo ya discipline navuze, kuko umuntu wese afite akazi kiwe. Nimba iju yarigoroye abicishije mu ntuze muri karaoke, kuko nanje naraciye mu makaraoke urumva. So nuko gusa hazoba ikintu ca limit, mugabo nta muntu ushaka kuhuza hazoba ikintu ca limit bivanye na marketing yiwe iki tuzaciva, mugabo nta muntu ariko arabuza kubandanya ubuzima bwiwe, mugabo kame mu buzima burahinduka. Muri uwo mwanya haba hariho ikintu c'ama limit urumva, c'ama limit, mugabo nta muntu ariko arabuza, kuko muri BantuBwoy nitukuzana ngaha ngo tuze tukubwira imbohe canke ngo iki n'iki n'ikioya. Nuko kenshi tuba turiko turakwigisha discipline, ukuntu ushaka kwifata. Hariho nabo byananiye urumva bikunaniye tupa nta byo gukururana ngo ikingwi ngwanoya, kuko imiryango iruguye. Wumva yuko ushaka kubwira ku byo tugusaba ukavyemera, ni bon. Wumva nawe ko bitakunanira, ni bon. Ego egero ubonye yuko hageze kubita surprise, kandi ndazi yuko nta muntu n'umwe yanga surprise urumva. Ama projet ni menshi cyane,
harashobora kuza album yiwanje, harashobora kuza EP yiwanje, harashobora ni benshi, hariho ba Musamariya, hariho ba Gerine ngaha, urumva ni benshi, hariho ibintu byinshi mugabo ntitwobivugira ngaha kuko muri industry hari ibintu cyuka kibi cinjiyemwo, nimba mo mutabibona turabibona, urumva. So ama projet ni menshi, ama surprise ni menshi cyane, kandi je ndazi yuko jewe yageze harakera, ese ni hutu, ariko ndafise agakemanye zo wagira nta kibazo. Ego leta yari kubigikora, ariko leta ninde? Leta ni wewe, leta ni jewe, ni twebwe twese, urumva. So nitwe twaciyumviriye, urumva, kuko petetre yuko abari hejuru bafise ibindi byinshi bibagoye, kandi nibaza yuko nabo bari kuba fier yo kuvuga yuko haje abantu bagize ikintu cyitwa Festival de l'Independance. Ofite n'umunsi wo kwigina insinzi, ukwikukira Burundi. Sinzi kumico we kitokuryohera. Cyongerera cyane. Icya kabiri, mwisunze iki? Twisunze iki? Oya, kugira ngo umuririmbyi mumushire kuri affiche. None umuririmbyi batamushize kuri affiche womenya gute ko aza kuririmba cyangwa performing? Okay. Basi mumwemeze azo performing nawe muri Festival de l'Independance. Twarabonye abandi baririmbyi kuva mu zindi level. Mwisunze iki kugira ngo muvuge ati uyu muririmbyi. Erega ni benshi nitwamara bose kuri nuze, kuri affiche. Ni nkuko bavuga ngo fête de la musique. Fête de la musique utumira abantu bose. Tu vois ce que je veux dire? Utumira abaririmbyi bose. So hariho na benshi wowe utazoba nkuko bavuze ati hari iki gishasha. Hari mbe uraza abaririmbyi bose bari mu Burundi. Oya, ntabuzi. Sivyo? Bariya twashimye kubashirako, n'abandi nibazana amafoto tubashe. Mbe uri umuririmbyi? No. Uzuzana agafoto naho ndagushiriko basi. Sivyo? Reka mugenzi wanje akunganira. Murakoze. Nagomba kuvuga kuri icyo cya mbere, abantu bose barategura festival zose zirabaho. Hariho festival yo kunywa, yo kurya, yo gutamba, zirabaho. Na festival hariho salon de l'industrie kiraba, n'indi festival. Mugabo wowe nyine uri nk'umurundi wategeza kuvuga ati akakarabijya kuri ni independence. Uro turikukiye ubwene gihugu tiko turabwake vuga ati ni jewe umurundi ntegeza kubitegura. Iyo niyo base yo kwiyumvira ico kintu de 1 ikintu gishobora gutuma wa undi yakivuze manager hajya kare twava kuri defile tugiriki mumwe wese gutaha abafisa y'icupa baca mu kabare ntawaja kuryoherwa n'uwundi. Twe tuko turagerageza ubwene uva muri ya defile ukaca muhurira ahantu mukaryoherwa mukigina iyo independence. Voilà. Nk'ubu no kubwira le nombre y'abartiste ba performance muri edition ya mbere nushaka kuvyemera ni benshi. Si bajya twashize kuri affiche mwarashoboye kubona abantu bashika kuri 10. Ngo twari dufite plus de 40. Ni benshi, n'ubu ni benshi. Ntaco twisunga kugira dushire kuri affiche. Twe ico dukeneye, affiche siyo dukeneye. Oya. Stage hajya imbere. Tukumenyekanishe uri umurundi uraririmba. Abantu bakumenye. Niko kwikukira kumuririmbyi abamenyekanye ukuvuga ariko abantu baramumenya arikuki ari dandaje baramubonye ejo kakundi yivuga siyo ngaha mubanijana ntihabura 10 bamushima cyavuga ati uyu turakeneye kumuteza imbere mbehoho iyo tutabahamagara ariko ari umuntu umwe ariko bamenye iciyumviro nico uburundi de 1 kuduza imbere abartiste de 2 no kwikukira kwacu de 3 birumvikana. Merci beaucoup. Icyanyu none twumvise ko hari abandi baririmbyi basinye muri BantuBwoy, ariko BantuBwoy itamenyesheje ati aba baririmbyi basinye muri label iwacu, ariko tukabibona kuri profile zabo ati signed under BantuBwoy. Umaze kubibona kuri iyo profile urumva biba byivuze deja. Kandi nkuko twabivuze twebwe tuba dushaka surprise, sivyo? Urumva tuba dushaka surprise. Hama abo sinzi ko tutavuga nta namwe urabona tuvuga ngo aba twari twameze kunuku ngo ntibakiri no. Ngira page kurikirana si za BantuBwoy ko hari abiyitirira BantuBwoy. Urumva kandi nkuko
nkuko abandi bavuyemo ngira nta nduru zabaye hari induru wumvise zabaye je warumvise nja ku radio ngo kana oya urumva nkuko navuze ni umuntu araza kandi singomba ngo tubigire ahabona nkuko nabikubwiye kuva kare hose mwe mubona ibikorwa twakoze tout simplement urumva so kuvyandika cyangwa kutavyandika hama ubonye umuntu avyandikise ni kuvuga yuko aba yavyemeje ndio ntokunda surprise simpaka tugende ngaho twazanye naka ni handi usanga tuko turavuga ibintu hama nitwemeze ico twiyemeje urumva cyangwa urumva sinzi ukuntu no bikubwira aho ikibazo cyawe ni problematic mugabo sinzi kuri kura byumva cyane barajya kumwishura urafise ikindi kibazo kakaka urafise ibibazo byinshi kandi waje ni hasira urakoze cyane kuri ico kibazo nimba Jesse nibaza ko yuko no ndi gisuma cyo gufata umuntu nkamukura hariya nkamuzana ngaha oya nimba ubona Sherine ari muri BantuBwoy kuvuga yuko hari amasezerano kandi nibaza yuko iyo hatari kuba hari amasezerano urazi yuko abarundi dukunda ibibi dukunda urusaku kandi tuze turabyemeza habaye ikintu kibi mwese muca mwiruka mukandika bashinga abantu babagaho merci beaucoup oh no nyarusaku ibagabo mama ya wabajije nimba yoba afise indirimbo yoba yasohoye muri BantuBwoy kugira aje muri noze muri festival bimwe inguvu ivyo nivyo uvuze c'est vrai mugabo izina BantuBwoy deja rirakomeye izina ryo BantuBwoy rirakomeye tureke kubeshana sivyo kwihaya canke iki urumva rirakomeye deja kandi kugira ngo yinjire muri BantuBwoy canke abari muri BantuBwoy nta bintu by'ibihutihuti urumva ni twebwe dukunda umuntu ari patient d'abord kuko nanje kugira nge genda urugero nuko abantu batabibona kugira ngera hawundi nuko na patience ibintu byinshi cyane urumva ni byinshi kugira aho mbona ndiko ndabakoranya nga nuko hari ahantu naciye ni patience urumva so kandi kugira ibintu bihutihuti sinibaza yuko byoba byiza okay Sherine twamuhamagaye muri BantuBwoy ejo denku video ngi no niyo mpamvu navuze ifo kumwigisha manière yo kwifata urumva ukuntu avuga ukuntu abajuraliste nk'uwo munyarusaku ushobora kumubaza ikibazo cy'umunyarusaku gasanga aramenya amabanga yose urumva so umuntu uramwigisha kwitwara urumva kwitwara nk'umuntu nk'ako kazi kiwawe kuko hari abantu baririmba neza mugabo muhuye woshima kumwumva cyangwa umubone muri televiziyo mugabo ntimuhure cyane mwicarana so ibintu byose navuze bigenda na discipline ejo studio rahari arashobora no gusohora n'indirimbo ejo cyangwa hirya ejo mugabo okay umufashe jiki mentalement cyangwa physiquement cyangwa ukuntu umuntu yo kwitwara nk'umustar ngira icyo urashumva impamvu urabyumva neza hama hariya naho hari iwanyu wavuze hari iwanyu ari ndabona ko ari iwanyu ntusa no ngaha nge na fete nyine rero hariya byagenze neza kuvugisha ukuri Jesse no shima yuko no ari jewe no guma njayo gusa je no shima yuko mbona nabandi bajayo byonshimisha cyane kuko amashugwa aruma kabisa yani yende ko ndaca mu zabukuru petete ko hari igenzo zo kwiza imyaka yiwanje mvuga ni reka ndabihebe ngume muri entertainment mugabo ndabikuntu usununura n'abandi mugabo jewe no kuri byonshimisha cyane kubona n'abandi bambuka imbibe ariko kugira wambuka imbibe ni ya discipline ni kwa gukora urumva ariko kuvugisha ukuri umuziki ni ngaha tutahuha agaciro ni twebwe abarundi tutahuha agaciro umuziki w'iwacu ariko iyo kuja hanze for example ugiye nko gukora ibiteramo hari abantu uri kuraririmba bakarira bakakorora musozi urumva haba hari impamvu mugabo twebwe ngaha nuko nyene
iyo ubona umuntu ariko ararengana ubajya uriya ndamubona iminsi yose uriya ntaca amaze iki hariho abandi ashobora kuguha ukuboko mukaramukanya uwo munsi ntarare yo cyo novuga gusa nuko two kwiha agaciro aba yuko baza kuduha ifoko twiha agaciro ifoko duha agaciro iby'iwacu nimba ngenda gukora ayo ma concert zo nuko bazi yuko umuziki ndundi bawumviriza hariya peu importe nabo bawucishamo gatoya hari n'abazungu baza hari n'abantu bava za Nigeria baza abakongomani baraza abasinzi baraza nabo batumva ururimi ariko barasanta donc umuziki urabakubita nyene bakumva rythme bakumva le chant yiki melodie donc kimwe gusa nuko nobwira abaririmbyi bose ntibadebukirwe ntibacike intege bakore bagira ishavu giterambere ntibagire ishavu ryo kuvuga ati naka canke naka oya bakore ko ibyiza biri imbere ego like umunyarusaku nagerageje kumva ingene mwavuze ariko nk'umunyarusaku bashaka kumva nyene akantu nabajije ko mwagashitse ko neza ego ibyo ngene mwakoze mu bitera mwagiye murakora byari byiza cyane muga rero akantu ntarumva eske antehoro y'ibiteramo mwarahatembereye were mwarabutembereye mwaragiye ubaka ryo kumva bagiye abantu tudasangira ukuba nabo nyene bavuze indirimbo ziwacu ati mwaratembereye mwatembereye rero ugiye bitandukanye apare yajya ama concert mwagize mwaragiye ryo kumva ubundi muntu muri bajya tudasangira ndiko ndavuga bajya bera ndiko ndavuga abazungu warigeze kumva nabo bavuza zino ndirimbo zacu nimba barazivugije indirimbo bagiri bako ryo kumva n'indirimbo yante mwasiboko jewe umunyarusaku mugabo sanze utari umunyarusaku kuko ntukurikirana hari aba DJ b'abazungu bavuza indirimbo bagira kandi bakomako bavuza indirimbo bagira ama compilation ya indirimbo z'abarundi sinzi kumaze kubabona cyangwa wogira urusaku bwo nganye barahari nabitango yikivuga banyita umunyarusaku wa Buja Flavor nta rusaku zikuko yari kubuza urusaku ubwo rusaku wari kuba warumenye kuva kera ariko no wa Buja Flavor ndakubwiye yuko hari aba DJ b'abazungu ndashaka guha akararo nuko utabazi hari aba DJ b'abazungu bavuza mu mapati y'abazungu bavuza afrobeat urumva ugasanga bacishijemo n'indirimbo z'abarundi batazi yuko ni z'abarundi mbwa kivedere yuko nimba umu DJ yayivugije no kuvuga yuko yumvise akanovera urumva oya nuko tenda bivuzwa ndafise igihe nari muri Italy naragiye kunywa genda kunda kunywa ngabo abantu nibazi impamvu nkunda kunywa cyangwa kuja mu kabare simba ngiye kunywa juste kuko ni muhira ndashobora kunywa harakantu mba ngiye kuraba bro ndashobora kuja nkaterama nkaraba umuziki uvuzwa nkaraba umuziki iyo hari umuntu yaborewe bashizemo umuziki akakanguka abantu bose bagacana kumbe abantu bakunda imiziki imeze ofite mba ngiye kuko inzoga ndashobora no kuzinyumurira rimwe naragiye muri club no shaka havuza n'umuzungu bashiraho bashizeho konzi nari kuri comptoir hari n'abarundi bari ngaho baca babwira basanga yari umu héritier Eritrea urumva baca bavuga ati mbe ijya ndirimbo kandi yayiguze kuri Spotify ijya ndirimbo wari uvuze nyene yo ari ngaho oya iyumvira umueritere atazi ni Kirundi atumva ni Giswahili ariko n'indirimbo yavuze ariko yari soneri n'abagenzi biwe yarampoboye akorora amosozi avuga ati oya ntibishoboka oya nuko kenshi iyo umuntu ariko ashaka kuvuga ibintu ni byinshi umuntu ashavuga ati uyu nawe ndakwiyereka cyangwa iki reka gusa ibikorwa bizokwivugira ego urakoze cyane kabiri sinzi ko bishoboka kucishura ngaho bidashoboka ntaco ni concert twabonye i Kigali mwoba muzoyijamwo ryari twabonye mwanditse naho statut isigaye iri source mwanditse kuri statut muvuga ivyi Kigali
hoba hariho concert vuba i Kigali murakoze. ubajije ikibazo cyiza ikibazo cyawe cya mbere hariyo tureke ni Burayi sinzi ko uri madame cyangwa mademoiselle unasikia pako ba mademoiselle abayapata urumva tureke ni Burayi no ngaha hari aba nkuko nabivuze nuko je sinkunda ama polemike cyangwa ibyo kuvuga ikindi cyangwa ibyo hari aba artiste bari ngaha baronka ibiraka kubw'izina ryanjye hari abantu baba bambaza ati naka twomushiramwo naka nkavuga ego ni benshi cyane benshi cyane ni Burayi hari ababajije ati mbe Fizzo ubona twozanana nkuko wavuze hari benshi batinya yuko bahava bagumayo mugabo barambaza amazina nasho kuvuga nk'abartiste batatu nta kamaro ko kubavuga amazina ariko nukuri kw'Imana je sinzi kubanira umuntu ngo canke iki nkuko nabivuze kare je byonshimisha kubona nundi mu artiste atari jewe ariko w'umurundi aja guperforminga hanze barambaje deja hari muri show ya Kigingi abantu bari bugarije irya show ya Kigingi baraje barambaza Fizzo ubona twozana nde nimba bahamagaye Kigingi pourquoi pas les artistes kandi barahara bafite bataje navuze amazina atatu kandi ntarabye ngo kubera ukuntu no narabivuze pe ahubwo n'umuntu yambajije yaratangaye tibwa bundi uri ntore ega sinzo kwa mandi Fizzo imisi yose fuko abandi baza mugabo no ngaha ni benshi cyane bahora boronka ibiraka ku bwanje ko je sinzi gushira inzigo cyangwa ko waba nkoreye ku cyangwa ko tutavuga arimo je ndaba talayi wawe navuga ati ujya il mérite ego yazi ko nza kumushikira malheureusement nanje nuko nari mfite ibindi by'iwanje mugabo après weje buzi acarambwira ati yo where are you wino tuyisangirira akayoga hano marabonye tago turanywa agacupa urumva tuyagira ku igufa ko turakina na kabiyari umva yajya n'amafoto gusa turitera inkuru nta kindi hama nimba hari ikindi tuzobivugana apwe mugabo hajya hari foto mwabonye turi muri studio no yego turitera inkuru nyene nk'abagenzi bahuye nyene n'ikiyago nyene nta kindi ego ari ndirumva ntacyo no ntarumwe yarahari okay Fizzo ni mwabonye foto turi muri studio vrai ou faux foto yenyine rakubwira kandi mwishira ibintu mu mutwe hajya atari ngo turakubita icupa dutera inkuru iyo mari kubona turi muri studio mari kuvuga ati aba bantu hari ikintu bariko barakora ariko ndazi ko ari cifuzo cy'abantu benshi bashaka ko dukorana urumva umwanya ni wagera dukorana tuzokorana urumva kwitega ega kwitega bashobora kwitega n'umwaka wose none yesu n'imyaka ingahe tumwitega n'ijya hari yesu mbega urazi ko yesu ashobora kuza ejo canke hirya y'ejo nkuko yabivuze ati nimwitege urumva nimwitege n'independence kare yibakabo ntije guteza imbere umuziki w'u Burundi ngira peut-être ntumwumvise ibyo twavuze hakiri kare umuziki w'u Burundi ntushobora gutera imbere hariho abartiste benshi bakumirwa twe muri festival ikintu dukora twegeranya abartiste batigira bahamagagwa kubera peut-être bafite aba followers bakeyi kubera peut-être baruguru kubera byinshi cyane twebwe kora dufise iyo novuga mu bikorwa byacu gufasha ijambo gufasha twararihevye gukorana n'abandi bartiste dukorana nabo kugira tubahe iyo chance yuko baje imbere y'abandi bantu bakababona bakabakunda canke bakanka bakabona yuko bashoboye canke badashoboye kuri edition yaheze hariho benshi baririmbye
kuri stage batari bwarimbe n'umunsi n'umwe kuri stage alors ko bafite indirimbo nyinshi nziza ngabo bonyene nibo baje batubwira bati ni ukuri turatangaje yewe nahora nimva muri studio sinarinze ko ari ibintu nkoraje kuri stage donc ni opportunité duha abartiste benshi kugira bidécouvre kugira abandi babadécouvre donc kugira ibintu byinshi bibe abartiste bakabona kumenya ibikenewe n'ibidakenewe BantuBwoy twe ntituri ngaho kugira ngo duhindure umuziki w'u Burundi no twe dukora ibyo dushoboye mu buryo dushoboye abashoboye gukora ibyo dukora bakabikora neza c'est encore mieux umva twe deja umutwaro uzocuba mukeyi par rapport y'abandi mugaso twe dushaka umuziki wacu utera imbere abartiste benshi bafata indege baje gukora ibiteramo byinshi nkuko Fizzo bikora donc nkuko muri Nigeria muri Tanzania ari ibintu bisanzwe kuja muri ambassade bakaguha visa kuja gukora hari natwe iwacu bibe urumva byinshi twe dukora no kugira abantu bugurura amaso kandi baza yuko iyi myaka yose tumaze ngaha BantuBwoy ibintu byinshi biramaze ngira mvuze témoin ibintu byinshi biramaze guhinduka hariho nabandi bariko barakaya amalebo donc à l'image ya BantuBwoy kugira bagire nabo nyine ico bafashije muri uyu muziki wacu kuko ibi twe twatanguye gukora hari abashaka kubikora mugabo bagatinya kubera umuziki wacu muhemba nta maheruzana nayo winjiza mugabo kugira yagarure nakuya mugabo ushindiriye birakunda bigakogwa kugira ubu mutanguye kubona ko yandi malebo afite ama studio agira ikintu uko yavuga ati niba BantuBwoy yarahagaze iyi myaka yose yanatwe tuzohagarara indi myaka urumva twe ntituri porteur ya drapeau y'umuziki ndundi oya mugabo twarafashije benshi kwikuramo ubwoba twinvestisa mu muziki twinvestisa mu artiste gutanga ama sponsor ushobora kwinjira muri bureau y'umudeje umuadeje ukamubwira uti ariho umu artiste yitwa naka akora ibi niyo ukubaha ukakugura YouTube ukamwereka ati akora ibi nibi donc ibintu byinshi twe niko kazi twe dufise muri umwanya twe dushoboye guhindura umuziki ndundi c'est bien ntitwobyanga mugabo twe ntituvuga ngo nitwe twazanye ngo ibidakogwa oya ibyo dukora bikora abandi benshi hari n'abazokora ibiruti ibyo twe dukora mugabo twe aho turazi objectif yacu turaje tutegeza gukora merci nibaza ko mukomera amashi managere Manager anafanya kazi kubwa sana na hii organisation ni organisation moja professionnel. Juste kiko pale kwanza ba journalist support yenu inahitajika mkitoka hapa mwende mposio mulikuya hapa kisha msenditia maposti ifo mnaposti leo Facebook, Instagram, YouTube ichafuke. Sivyo? Bo tupige ba journalist makofi. Pia big up sana kwa grand frère Big Fizzo, anafanya kazi kubwa sana. Ametangaza muziki wetu kule nje. Makonsere yote ilikuwa plein, mlikuwa mnaona. Nadhani kila mtu yuko témoin. Hivi mimi naanza muita yenjo mwenye budongo, makofi kwa Big Fizzo naye. Okay, préparation iko bien. Kila kitu tunakiandaa fresh. Nafurahisha watu kama kawaida yangu. Nadhani bafan bote ya BantuBwoy mkuye mtafurahi bafanya Mr Champagne. Vitu vitakuwa ni soin na soin, msijali. Oui. Vacances kuyanipa na mie basi. C'est ça. OK, merci beaucoup. Murakoze canke.